Barceloane ku nimero 2 nubwo bamuguze ari defenseur hagati mu defenseur ko kino gihe akina ku nimero 2 muri Barcelone. Arsenal ngo bashobora kuba mwipfuza nk'umukinnyi ariko we bagomba gukinisha mu mutima wa defense. Ngo bashobora kuba baramaze no kuba banaganira cyangwa se bamurumikira offre ariko ngo uyu mukinnyi ngo burya ngo shobora no gutangura kugira ngo mpungenge kuba adashobora ngo kuzoronka umwanya ukuye muri Barcelona ya kino gihe. Bon, reka wanashima agenda vyanalize mu nzira zibiri. Premier ma Barcelona equipe zo ko turabona ku isoko gigura nigurisha. Mu bantu baba intouchable babo uwitwa Kounde narimo. Takuba abantu vuga tabani bakogwako. Kounde narimo. Bivuze ngo haje equipe kadodora ikazana offre nziza barakumviriza. Nko kwabwira parati kuri Torres nangona twe turakumviriza. Aba ba Leandro Barde n'abandi barakumviriza. Hano bakubwira ati turakumviriza ari kwa ku Barci. Aho ni bakumviriza Joan Garcia ni bakumviriza Pedri ni bakumviriza Lopez ni bakumviriza Yamani bakumviriza. Nibaza ko no kwa Rafinha ariko biri kuko yamaze ko badezida ko bazogumana nawe nyene malgré yuko hari yaravuzwe ko niyaza offre nziza kumbura ashaka kuzoyumviriza canke bakaraba ko ubwi wari enteze no kwasoka i Barcelona. Rero nimba Kounde premièrement atari mu bakinyo ba intouchable kwa Barcelona birashoboka ko yasoka offre ije. Mugabo ubwi kibazo niko nibaza rero. Ni ibintu bibiri. Bivuga ko Barcelona nako Arsenal imubona nk'umukinyi mwiza muri centrale cyane. Kandi ngacavuga ngo bakaza mwino dosi baraba bamuguze muri cya kibanza cyo kurondera umukinyi abara bafatiye runini à l'absence witwa Jules Kounde. Kweko nako à l'absence ya William Saliba. Kweko buriya Saliba c'est pas un joueur aza gusubirwa na n'importe qui. Saliba bwa mbere agomba gusubirwa n'umukinyi adatwara ibiguvu nkuko dufate nka Gabriel Magalhaes abikora. Ikindi agomba gusubirwa n'umukinyi amaze kumenyera kwa mwizo sirago hamakazi Silmonta. Nkuko kwa Kounde. Kounde yinje muri Barcelona iri mu biyo bigoye n'ibindi bigiye bitandukanye siragoringana nayo iba nziza kuri flick avec kumuhindura ikibanza ku nimero 2 mugabo urabona ko à chaque fois byitwa ko niveau yiwishise gato igusa abantu baca bataka Kounde mugabo gender Kounde qui a beaucoup contribué muri équipe des Afrique tuzi muri saison ya mbere 24-25. Rero numukinya garagara ko ari formental warabonye n'uburyo yagiye muri équipe de France abantu bavuga ati kumbura ikibanza nagitakaza kuba Maro Gusto nibindi performance yiwe kwa Barcelona imvune byasanga ko atazokina mugabo wabonye ikizere ku mugabo yitwa Didier Chamugiriye tubona Kounde muri équipe de France atahwaniye no Barcelona yaronse muri no saison yabaye mu bazo by'imvune. Rero dufatira kwa Arsenal iyo profile ni sawa mugabo ikibazo ncangira niyaza gukina ikibanza kimwe no witwa Gabriel William Saliba. Saliba ni yagaruka ubwo Kounde nibishoka ko azobatakaje iri kibanza kuko nimba bamaze kwensista ko baramukeneye wanashima cyane ku nimero 2 muri access central gusoma ku nimero 2 nuko kuri 2 turazi ko bahafise aho bahengetse mugabo yitwa Mosquera bahengeka Timba bahengeka Ben White yari bafise abakinyi batatu kandi bose barabaksiyare bahengetswe ngo wowe uguzwe uraje kugwanira umwanya à l'absence ya Saliba uzokina mugabo Saliba garutse turabizi yuko hariya wowe nuzomutwara ikibanza hama kandi cyo twiyumvira kuri decision y'umukinyi bwa mbere aratakaza Barcelona nka equipe wanashima naho yo itangwe kwereka ngo peut-être no moment ushobora twara nka friends izogenda we nugomba guca uvyemera fasiri kwera kuno musi yarazi ko Barcelona ari equipe nkuru paraporo ya Arsenal ico ni kimwe kigira kabiri hariya naja kwisha muri ambiscade yo kuja gusangira ikibanza na Saliba banahura muri equipe de France ko ashobora gitakaza ari akagitakaza no muri equipe de France en même temps. Si wa mukinzo vuga ngo nzorindira ko Saliba asaza hamanshikigwe kwera ko bana bakinyi do classe mondiale kuma poste basanzwe bakina nabakinyi je mfata ko batwurira ku kibanza bawuriye ku kibanza uri oblige ku bricor muka muhengeka kugira ngo bikunde aronga ikibanza kuno musi Kounde na equipe nimwe wisanze we wamuguze yinjanye profile ngiyo yinjanye kwa Barcelona cyangwa yo kwinjana muri equipe yawe uvuga ngo muguze nk'umusopa sabo urabutunze nde hari ambiscade deja ku isoko gigura nigurisha utagira gute utishiramo niyo bantu mvuga ati iyi transfer sana iri compliqué naho ubundi ukijanye na profile ya Arsenal yigura Arsenal bamo ugendura mu bakinyi nka batandatu canke indwi tunze muri defense yabo babihereye nibaza ko nko ku 90% bose baguzwe ari aba axial kuno musi umukinyi bafise de formation mu lateral ninde muri bajye erega na Kelly twabonye ashobora gukinayo kenshi n'umukinyi mwiza hagati mu kwiba gusumba ko mu lateral doje fata inkapie no mu axial Carafiori no mu axial
ugenda ufata erega na Kivyo barekuye yakinishwe ibamfu rimwe na rimwe mugabo nawe yari mu axial Timber yaguzwe no mu axial Ben White même chose kwa Brighton Mosquera kwa Valence no mu axial Saliba wongere ko na Gabriel Magalhaes uno munsi Arsenal nta muratera de formation ifise ire wongeyemo Kounde gusangira ikibanza na Saliba cyangwa kuja kumubwira ngo genda ugwane kuko no munsi mfashi ivyo Timber yatanze muri version yiwe Arsenal ishobora kwipriva service za Timber kuri zibiri oya turetse no kwipriva izo service hari no burya agarutse utegereza kugumanya izo dutu ukavuga ngo ubwo sinosura kumugerageza nkamuzana mu bisobanura ngo igihe cyose transfer ije ni position zibiri chance ni position umuntu aharura ko ivyo mukinyi we yifuza ndetse n'ivyo equipe mufise yo yifuza kuko ramutse bigaragara ko Barcelona ready kuganira no muntu yifuza umugabo witwa Livecontroller kuko byatanguye kera sezi imaze no guhera baje muri mondial bavuga ko Livecontroller santa kuko mengo hari i Barcelona nta kongo mvago nta rugwa ko cyane muri fair mondial aziko byavuze ko ngo Flick agiye kugarukana Livecontroller wabigarutse ko neza muri Axe Erigar segakina kuri nimero 2 yego bigaragara ngo hari uburyo nawe nyene yo babona ko kwa Barcelona batamwifuza mugabo kandi kuca wishira andute ukaja muri equipe uja kugwanira umwanya erega hari kwa Arsenal bagiye kugwanira umwanya ukaragwanira n'uwo mugwanira muri equipe de France kandi no mukinyi wo mu gihugu kimwe muva mu gihugu kimwe kandi uzi neza ko uwo mwanya wowe ugomba kuja kugwanira nawe ana office muri equipe nationale rero bisobanura ngo uziko jewe ndi Kounde dose Jeff semo madute uziko Kounde jewe ndiwe noja kwa Paris ko nja kwa Arsenal rega kwa Paris yoronka umwanya gusumba wowe yoronka kwa Arsenal awuronka na muri kimi kuri nimero 2 kubera muri Axe kwa Marquinhos Pajo kandi Marquinhos bigaragara ngo Marquinhos muri twagenda sohoka muri Paris Saint-Germain ya Marquinhos akasohoka rega no kuri zibiri mu mwanya wa Kimi nta musubirizi mwiza do class araro mugabo sinzi iyo Profil Yoba c'est probabilité jo ko muri Barcelona muri Axe no kuri zibiri en plus muri Axe sanje ashobora kuba ari karakubisa dufatiye kuri zibiri kwa Hakimi sinaza ko iyo Profil yoja kuyakiza kwa Paris Saint-Germain rega ari Nziza se equipe akimahora mu kibuga hakimahora mu kibuga adakomeye mugabo nsoye concerne gukina nimba Barcelona ikina kandi umukina mvunika kakira shafa Hakimi kandi kina cha Paris Saint-Germain kandi Paris Saint-Germain Marquinhos kimufise mugabo ari ikintu muri ko muri rengagiza erega iyi Paris Saint-Germain izisezo zibiri tubabonye ufashe performance abakinyi bari bafise batwara Ligue des Champions yabo ya mbere na Ligue des Champions kabiri nubona ko physiquement babaye puise mugabo hari sezo ya gatatu shwa kwitega ko nivyo babaye uyu Hakimi babaye puise mugabo hariho zimwe muri poste zigeze ziko kwago cyane nko muri Axe twabonye Marquinhos na Pajo twabonye match za Ligue za Barniera zikinye nyinshi ya ni kwa kundi uvuga ngo rikanjere effective ivanye nagira ngo je ko nazogiye muri periode yabagiye muri periode inkino za Ligue nibaza kurugera rega sico navuze mugabo navuze ati peut-être birinza bishika gasohoka kandi mana shaka Barniera musiyiwe aho yona ronga mahirwe situation ya Kounde muri transfer iragoye cyane imigwi yose nifuza sinzi ko mwanyumvise je navuze ati peut-être aramutse asohoka amahirwe yo kurindira Marquinhos agasohoka nawe nyene kwa Paris hako nja kwa Arsenal notuma nja kwa Paris kuko kwa Paris bigaragara ko kubice na 60 kwijana hari ubujuzo vyanga bikunda naho byo gufata sezimwe muyise zikurikira woba wamaze kuba umukinya ari muri iyo projet mu myaka 5 iri imbere gusumba kwa Arsenal Arsenal ariyo bafite performance nziza wanatsima bato kuri kandi bamaze kunywana niyo projet mugabo naho azadi ikintu curaba ushira kwa na Profil umukinya afise siyo kuja muri projet zo kurindira batumubwira ahubwo no munsi no tumanemeriyo challenge defense Arsenal atireka ni muri buri nje kwirondeza muri Axe cyangwa se byanse muri Axe nigane n'abakira nimero 2 surtout ko Arsenal mu message n'undi kwa Arsenal bari birashije muri deal ya Konsa muri defense centrale kandi nuko amana ko Saliba arafise ikibazo nivyo mugabo binagoye gusambura no muri defense ya Saliba na Magara erega kandi buri mwaka Arsenal yisanga Timber itamufise 100% kenshi ya Timber bigaragara ngo nabanagira bigaragara ko kandi rero burya arafite tuzo twimvune gusohora pe protein nyako ufise hari urugerero rw'imvune ugira mu equipe kaje gusohora kavuga ati kama tugutunga muri muntu uze muri sezo sohoka mugira baronse umusubirizi erega nkagwikunda rutavunika Timber agiye kamara nka match 10 ugarutse ugasanga Kounde ari ku murindi mwiza biragoye gusubira kandi gufata ikibanza ahantu abari umukinya amaze gufata ikibanza ciza ariyo mbona wenyene mbona avunika cyane peut-être aje no gukura muri projet facilement ni Ben White kwako Ben White bigaragara ko ariko arabaye puise ko Ben White byaranze
harimo ahubwo bisobanura je ndibaza ko Timere birakunda ko kunda mu challenge kandi banashaka kunda shora anasama itimera shora gutora ya mugabo kandi hariho na moye ya of course yavuze rega nubundi nijari mugabo rero c'est pas privilégié ko umuntu nka Timba twabonye muri version yo nziza abana motive equipe Arsenal mu byo bakina bubakanye bageze kuri izita bitwa ko bamwizeye cyane uve kwirunda mu muriro uri jiri kunde nguzo none adashiyasubira kuvunika erega nta garantie ari mugabo urumva ko azadi byoroshe kuja muri projet ni uri ururondera umwanya uko arashaka natuvunika gusumba ko muri projet zo Jesse Mona Timere kwicare kubuzira herezo kundi nubwo tuba yavunitse nubwo basangiye courage za Arteta gaje bazapri courage za Arteta muri projet za scenario erega tuvuze kuvunika deja ni nkuko nakunde twabonye sezo ya mbere Afrique na kunde wo muri sezo ya kabiri nubona ko nawe yabaye puizi imvune zamufasha izi mvune rimwe na rimwe zirava ku mwanya wakoreje ko kunde yakoreje umwanya mwinshi mu bakinyi batatu bakoze cyane kuri uriya mwaka wa mbere wa Afrique arimo mugabo je ikindi kintu ndiko ndashima cyo kwa Arsenal none makweze ubona ko yagonzwe nico bitwa faiblesse cyane wo bitwa nijo niyavunaguritse cyane mugabo hariho faiblesse yarafise gusumba sezo ya 2025 nawe rero ndiko ndanagaruka nkacavuga ngo kwa Arsenal wanashima erega sinda nabona urgence kuri kote ya Arteta kuko kiriya kibanza waramaze gutwereka ko ogenga kamwana yitwa Mosquera kandi no musaracari muto no uzocumuye erega na uzi uko bizogenda mu bakinyi b'Axial tunze ejo canke je shwa kuduza none abana bo muri academy bo yabahevye ko tubona abana bo muri academy nabo bashobora kuduga bakarondera umwanya equipe ifisa Axial barenga batanu bashobora gukina ziriya poste zose zinyo wongeremo kuntu mugabo kandi niki naco rega aza ndikunde normal kwa Barcelona ya nivyo je ndagomba kuvuga ko mfise umwanya je ndikunde tanke batari nziza umukinyi mbona ko yo challenge nka nicara ya nochaka nabo bankunda batankunda nkabo meka dushira guhera batinyiza mu defenseur encore iri mfari garsi urabona ngo kwa Afrique nagira ikibanza naho bivugwa ko ragomba gukoresha ku nimero 2 bisora ko kunde hari uko biri kose nuhugwanira kuguma muri Barcelona hanyuma we aduza ico no kwita imikorere ku buryo aganya iyo confiance kuko bigaragara ngo niko sikibato cha challenge kwa Barcelona ni confiance yoba yaragabanutse mu fiti hari Bible yarakoze uyu yankurije Jean Claude avuze peut-être dufate nko kwa Bayern tuko turavuga ari amasible yamwe moyoje kuko Bayern bahingika ko na Drey makenshi gashoboka ubona ko muri style yabo no muzi kwa company utakaje quality ya Kimmich ngo wamuzanye kuri ziruka mutakaza hagati mu kibuga iba ari esheke kuri wowe ko ngo ukunda korokeye kuri zibiri kwa Bayern na deba ko na Drey nta mwanya gutwara zokina udahari ijya kanavuze kwa Paris yoba nka plan B buze nko kwane mugabo kwa Arsenal mbona ko yoba cible goye kwamviza Jacote umukinyi nawe Arsenal yo kurondera iguprometa ibigiye bitandukanye nuko bari nko kwikunda kwa Arsenal gusumba ugukunda kariyeri yawe hama kandi Barcelona yici hagati na hagati irazi ko kuri kundi ronse 80 millions ichirondera peut-être mu lateral de formation mwiza hacaza gakina ngaho nacaje ko bizeye projet y'umumenyereza nka Afrique yamaze kuba garantie yo qualité cyangwa yo capacité yo kubona beza kabazana rimwe rimwe vyagiye birapfa kwera ta amafaranga hari ariko kandi anabagaragariza rega qualité yo gufata abo abantu batari bizeye akabagira ibihangange kandi bakaba beza yes nuko rero turindire turabe kuri dossier ya Jules Olivier Kounde vuga ko equipe yitwa Arsenal ishobora kuba imwipfuza na cancane nk'umukinyi wo mu mutima wa defense kwa Arsenal turabe niba biri buze kubashobokera canke sekunde we ari buze gufata ingingo gusoka mwa Barcelona nuko abimeze turi kumwe Edi na Travel and Job Connect Agency birumvikana offre zo muri Albania barazifise offre zo gukorera mu mahoteli nk'umuntu kuri suku cyane se ubufasha abateka gukorera mu mahinguriro agatandukanye nk'amahinguriro kuri muzo amahinguriro kuri birato gucesa no gukorera mu ndimo zige zitandukanye bigusaba kubiza icyongereza cyangwa se igifaransa ariko kandi ukabona afise passport yawe ushobora rero we kuronka umushahara uri hejuru y'igihumbi cy'ama euro buri kwezi bivana n'akazi wagiyemo ndetse n'amasezerano uba ufise biciye muri Holy Travel and Job Connect Agency mu gihe kandi Dubai ubuzi bwa livrezo ukoresheje moto delivery ukoresheje moto ubuzi bwa security clinic ku bakobwa no ku bagabo ariko kandi haba hari n'ubuzi bwa delivery ukoresheje kinga rikoresha umuyaga nkuba ubuzi bw'abasharpentier ubuzi bw'abamason ubuzi bwo gukora mu ndimo
ubuzi bw'aba ayede n'ubundi buzi bugiye butandukanye. Hori Travel rero yisanga i Bujumbura mu nyubako ya Mairie Hotel de Ville hasi biro y'12. Urabasanga kandi Gitega imbere ku Ngoma Bar kuri etage kwa Koja hejuru iruhande ya Canal Plus. Urabasanga mu Rumonge kuri RN3 iruhande ya station Kikwetu. Imbere ya stade Rumonge muri etage kwa Nyama. Urabasanga Ingozi iruhande ya Limité l'agence Ngozi Kidodan. Urabasanga Imuyinga mu nyubako ya ITK House mu nyubako ya province etage ya kane kuri biro nimero 5. Ushobora kuhamagara kuri 6788 ubusa 251 cyangwa 66 cyangwa ukabahamagara kandi kuri 64 ubundi bakagufasha mu buryo bumeze neza cyane gushobora kuja Dubai cyangwa muri Albania muri zino offre zabo batanga mu buryo bumeze neza cyane atakibazo na kimwe hamwe na Holy Travel and Job Connect Agents. Mazimisi mbona na boss ari mu bihugu hari ya Burayi wapanga karere hari maje gupanga karere no gutegura inzira zimeze neza cyane zizewe neza. Ubwo rero abantu tubone tubabwira ko tumbera muri Holy Travel and Job Connect Agents, hanyuma ugaheza ugakora deal zawe kandi mu mutekano ndetse unafise garanti yemewe y'ivyo ugiye gukora ko bishobora gukunda neza cyane. Bakagufasha mu buryo bumeze neza cyane muri Bube nako muri Holy Travel and Job Connect Agents birumvikana na cyane ko burya abantu bafite umwitwarariko kubakaya babukwera ko niyo ugiye baranagufasha kuraba ko aho ugiye byo ugiyemwo ndetse ko na contrat kirakurikizwa cyane bisobanura ko nk'Dubai hari benshi bavanga ugasanga bageze contrat irahindutse ugasanga umuntu ukora delivery amuteretse mu kiyede barakufasha rero kuraba ko contrat yabakurikije ko kandi baranagufasha kuraba yuko baranakudandaza ko buriya idamatike meza cyane indega ma vente de billets d'avion de différentes destinations birumvikana bibanza bigiye bitandukanye ibihugu bigiye bitandukanye ushobora tike y'indege uciye muri Holy Travel and Job Connect Agents ibintu bigaza bikagenda neza kandi cyane.